dusatira iminsi y'imperuka. Abantu benshi bategereje igihe cyo kubuzwa kugura no kugurisha, kubuzwa kwivuza, kwa kubutunzi. Amwe mu mateka avugwa na Bibiliya yerekana ko mu minsi y'iherezo hazoba amakuba kuhasenga. Vyoba bishika nawe ukavyibaza ko mbe ko havugwa agahamo kazoba, wiyumvira ko kazoba gashingiye kuki? Ko bakazoba ryari? Mbeho wiyumvira ko kazokorerwa bande? Muri kumwe na Ntwari Audrey Trésor, ikaze ni mu biganiro vy'uno musi. Isi tubako n'amoko menshi, ayo Bibiliya igereranya n'amazi menshi. Ivyahishuro Yohana 17 umurongo wa 15. Bibiliya ari amajambo yavuze mu mvugo mfobeko, ayo benshi basobanura uko bishakiye, bakayasobanuza ivyumviro vyabo, ariko Bibiliya ubwayo irisobanuye. Iyo benshi basomye amateka ya Bibiliya bacika ivutu, biraremereye kuvyumvisha. Dufatiye kuri amwe mu majambo avugwa muri Bibiliya, muri Matayo 24 were ku murongo wa 20 kugeza ku 22 haratubwiye ngo, kandi muze musenge kugira ngo urungo rwanyu ntiruzobe mu rushana canke ku isabato, kuko muri iyo misi hazoba amarushwa hambaye atigeze kubaho kuva ku itangiriro ry'isi ugashitsa n'ubu, kandi ntazokongera kubaho. Kandi iyo misi yitagerurwa ntihorokotse umuntu n'umwe, bivanye n'ubutunzi abatuye kuri isi bafise. Ni ikigoye ko bashobora kwemera ko isi igiye kurangira. Iyi si ntibigitinze igiye kurangira, kuko abenshi bakomeza kwinjira mu kaga. Urugero rufatika umwe wese afatiye ku buzima yarabayeho mu myaka 5 ishize, abugereranije n'ubwo abayemwo, yongere yumvishe biramutse bihindutse mu myaka nk'itanu iri imbere bigakomeza uko biri, abantu benshi bazoba babi, abashaka gukiranuka bazoba barushe bikabije. Iyo tuvuga iyobokamana nyakuri, si ugutamba nk'uko benshi babikora mu nsengero berekana ko batsinze. Twebwe ntabwo twatsinze, ahubwo twaratsindiwe, kuko twarabo gupfa rubi, twarinjabuka ku masezerano. Muri iki gihe dufise urugamba ruturi imbere rwo gutsinda ivyaha by'ubwoko bwose, imico mibi hamwe na kamere mbi, kandi ivyo byose biyobowe na Satani niwe atera ikiremwa muntu. Dufise igihe cyo gusenga kugira duharagwe ivyaha dukora buri musi. Nawe utamba ari mu ntambara, ahubwo bimusaba kuba maso hamwe no gusenga kobeje. Imperuka y'isi ni ikintu giteye ubwoba. Ni igihe abantu bafise imishinga itandukanye bazoba bahagaritswe n'umunsi w'urubanza rw'Imana isumba byose. Bamwe mu bahinga b'isi, bitewe no kurya ivy'isi, iyo bibacanze bitewe n'uko ari bisiga bwenge, abenshi bahera ko bakavuga ko Imana itabaho. Vuba cyane ntibigitinze, nubwo tutazi igihe Yesu azozira, twitega imperuka kuko ibimenyetso byose yatubwiye bimaze gusohora. Abasinziriye mukanguke ntimukomeze kwitega ibihe byiza nk'ivyo mwahozemwo. Muri Matayo 24 ku murongo wa 24 haratubwiye ngo, kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira bavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ivyashoboka. Rabanda bibabwiye bitaraba. Muri Timoteyo wa 2 igice ni cya 3 were ku murongo wa 1 ukageza ku wa 5 haratubwira ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Bimwe mu bimenyetso bavuzemo bikomeye nuko abantu benshi bazoba bikunda, atanumwe yufasha uwundi. Mu miryango urukundo ruzoba rwarigendeye nkaho rutigeze kuhaba. Sigitangaje ko umuvyeyi avyarira kuniga umwana cyane gukorora imbanyi. Mu bimenyetso bigaragaza imisi y'imperuka bavuze ku murongo wa 5 igiteye ubwoba, nuko hazoba hari abantu batazwi neza igitigiri, bazoba bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwayo. Ku bantu muzi kugenzura mufatiye kuyoboka Imana y'uno musi, ico kimenyetso ndibaza ko mukibona. Hepfo gato batubwiye ko bameze batyo ari ukubatera umugongo. Satani yakakinisha isi, ariko benshi ntibabiha agaciro ngo bamenye ko bugarijwe n'akaga gakomeye. Turi mu gihe Satani yambitse umwambaro wa Gikristo kugira ajijisha abasenga yifashishije uburiganya, kandi yambitse ubwiza. Benshi bimvira ko Satani yirabura canke afise amahembe, bakamuhinda ishusho nk'uko bishakiye. Muhumure mube maso, niwe muyobozi w'amadini yataye urutonde rw'Imana.
agatera umugongo amategeko 10 Imana yavuga ko aba yitondera izobaha mpemu wayo, mbere uwo bayatera umugongo badashobora kumenya. Yohana 14:15 kugeza ku 16. Mukanguke, Satani ntabwo yicaye, nta nubwo ari kijuju ngo areka abasenga data mu mpemu no mukuri ngo bakomeze bidegemvye. Mbese aramutse abonye uburyo yo barimbura, yo bikora atazuyaje. Bantu b'Imana, mwumve inzamba, muhumura amaso. Satani niwe muyobozi w'isi, gahunda zose zikorerwa hano ku isi niwe aziyoboye. Gikuru gusa nuko yifashisha abakozi biwe, kandi nibo vyaremwe. Akorera mu mareta, akorera mu madini, hamwe no mu mitwarero ku by'ubugingo. Tube maso, uwo dutegereje igihe kirekire ntagitevye. Tube maso, uwo dutegereje igihe kirekire ntagitevye. Nshuti zanje, tube maso, uwo dutegereje igihe kirekire ntagitevye. Mwari kumwe n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi. Ikaze ni mu biganiro vy'ubutaha.